bakunzi ba CANAAN TV ndanezerewe kandi gusubira kuronka akanya keza nkaka ngo dusangire ijambo ry'Imana hama kandi turisengeremo. Bantu b'Imana, ijambo ry'Imana riraryoshe, ijambo ry'Imana riraturemesha, ijambo ry'Imana riradukomeza. Reka rero dusangirire ijambo hama kandi je turisengeramo, riri muri Luka igice ca mbere. Turasoma kuva ku murongo wa 35 dushikane ku murongo wa 38. Haravuga ngo umumarayika aramwishura ati mpwemu yera azokuzako, ubushobozi bw'isumba vyose buzogutera igitutu usaminda, nico gituma wera azovuka azokwitwa umwana w'Imana. Kandi umwe Elizabeth mwene wanyu nawe atwaye inda y'umuhungu ubutamakazi bwiwe, witwa ingumba. Uku n'ukwezi kwiwe kwa gatandatu, kuko atajambo rivuye ku Mana ribura ububasha. Mariya aramubwira ati ehe, ndumusavyi w'umwami Imana, bimbere uko ijambo ryawe rivuzwe. Maze umumarayika baho ahari aragenda. Amen, amen. Bantu b'Imana, nagira ndakubwire wewe wabwiwe ijambo n'uhoraho, umva nta jambo ry'Imana ribura ububasha. Nibyo tubona nk'abana b'abantu bidashoboka, imbere y'Imana birashoboka. Uyu munsi ndagomba nkubwire ngo muntu w'Imana, ureke gucika intege. Haleluya. Reka gucika intege, reka no kwiheba igihe bavuga ko bitagishobotse, ubwo nibwo Imana ivuga. Reka gucika intege, reka no kwiheba no kurambirwa n'iminsi yo kubabazwa, igihe bavuga ko bitagishoboka, ubwo nibwo Imana ivuga. Nibwo ivuga, nibwo ikora, nibwo iseruka igahindura ibintu. Haleluya, haleluya. Urumva uyu mumarayika yatumwe ku mukobwa w'isugi, umukobwa yubaha Imana, umukobwa w'umwizigirwa. Umumarayika aza kumubwira, haleluya, amubwira isezerano atwaye, yagiye gutwara ry'Imana. Ngo umumarayika umva, Mariya yari umukobwa w'inkumi, nta mugabo yarazi, yarakowe, nawe bari bwaryamane. Aje abona umumarayika w'umwami Imana aje kumubwira yuko agiye gusama inda. Nawe yamubwira ati none ivyo byoshoboka gute? Kandi nta muntu atobivuga. Hari ikintu wumva ukavuga none ico coca ico shoboka gute? Gusama inda? Umumarayika aramwishura ati mpwemu w'Imana azokuzako, ngo ubushobozi bw'isumba vyose ngo buzogitera igitutu hamusama inda. Nukuri Mariya yari umukobwa adasanzwe. Mariya yari umukobwa yizera Imana cane gose, kumva ko ngo igitutu, ubushobozi buzokuzako hanyuma usama inda, ibintu bitumvikana. Ariko uyu mukobwa aravyizera. Haleluya. Ngo nico gituma uwera azovuka azokwitwa umwana w'Imana. Kandi ngo acamubwira n'ikindi gitangaza cabaye, kugira ngo yizere ntashidikanye ko ivyo bintu bidashoboka. Hariho n'ikindi cabaye kirenze ubwenge bw'abantu. Ati na Elizabeth mwene wanyu mu butamakazi bwiwe, umwe yitwa ingumba, uyu munsi afise inda y'amezi 6. Uwitwa ingumba, uku n'ukwezi kwiwe kwa gatandatu. Ati ivyo ntibyakozwe n'ikindi, byakozwe n'ijambo ryanye n'ijambo, byakozwe n'ijambo ry'Imana, kuko atajambo Imana ivuze rubura ububasha bwo gukora ico yaritumye. Haleluya. Ati rero nawe ntushidikanye, ntukekeranye. Yakoreye igitangaza Elizabeth agasaminda mu butamakazi, yari ingumba.
nibwo bushobozi nyene nibwo bugiye kugukorera igitangaza nawe ugasama umwana mu buryo bw'igitangaza. Haleluya. Kuko atajambo rivuye ku Mana ribura ububasha. Ngo Mariya aramubwira ati ndi umusavyi umwami Imana. Haleluya. Ati ndavyemeye. Ntiyabaye nka Zakariya yahaririye akavuga ati ibyo byoshoka gute. Murumva ubudasa. Umwe yarizeye aravuga ati ko ari wowe ubivuze ndavyizeye. Zakariya ati ntivyoshoboka. Rero nawe muntu w'Imana ivyo yakubwiye ntubikekeranye. Ikidutera kudashika mu masezerano no gukekeranya. Gukekeranya. Ariko Mariya aravuga ati ego ndavyakiriye, ego ndavyemeye, ego. Ingaruka zose ndazemeye kuzikorera. Eske mwibaza ko gusama inda na Yozefu yavuga ati ka uyu muntu habe iyo nda yayikuye. Ariko aramusigurira ati inda niya MW'IMW'IRI. Iyi explication iroroshe. Mariya yari yizera kweli. Aramubwira ati aramusigurira ati numva ni umumarayika aje arambwira yuko ari MW'IMW'IRI azontera iyi nda, none niwe yayinteye. Asigurira umugabo umufiance wiwe. Ubundi ngo agerageza kumubengera mu mpisho. Ariko kuko ari umugambi w'Imana, Imana ituma marayika wayo ati genda umubariye ntahirahire ngo yexpose umwana wanje. Haleluya. Marayika w'umwami Imana aza kumubwira ari mwitira ati ntuhirahire, iryanda harimo umukiza. Ni Imana n'ubushobozi bw'Imana bwakoze biki. Ntukekeranye iby'umufiance wawe yakubwiye n'ukuri. Ariko wiyumvire Mariya aremera. Amajambo ntiyabuze kuvuga. Ti wa mukobwa yigira umurokore, wa mukobwa w'igitangaza, yigize igitangaza. None hafi sinda yishuru. Ko ntiyari bwagire mariage. Ariko gitutu cishobora byose cyari kuriwe. Haleluya. Haleluya. Rero nawe muntu w'Imana ukafise isezerano ry'Imana, komeza uyihanga amaso. Izina ryose wo kwitwa ivyo kubako byose. Haleluya. Ivyo kubako byose uvuga uti ndategereje. Kazima byavuzwe n'Imana kandi nkabanzi ko ijambo ryose Imana ivuga rifise ububasha bwo gukora icyo Imana yaritumye. Haleluya. 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 Ngo kuko atajambo rivuye ku Mana ribura ububasha. Ni wewe ujya kububasha gusa utagizeye. Mugabo ni wabugizeye rizoshitsa ico Imana yateguye ko rishitsa. Mana datarugira byose uri mu ijuru. Ndagushima kandi ndaguhimbaza Mana. Uri umwizigirwa kandi uri umunyabuntu. Ngushimira ko atakuntu nakumwe bavuga ijambo ngureke kurikurikirana. Ngurikurikirana imyaka ibihumbi gushika rishikanye ico wagenye ko rikora. Ndaguhimbaza ko ari byo wamvuze ko Mana. Ivyo byose ndabitegereje nihanganye ko nzi neza kutabeshe. Ibyo uvuze urabikora kandi ukabishitsa. Ndaguhimbaza kuko ari byo wavuze ku ruvyaro wampaye mwami Imana. Ivyo ndabiteramiye nizigiye ko byo byose bizoshika se nyaguhoraho kuko ijambo ryawe rimbwira ku ruvyaro rw'umugorosi ruhezagiye kandi akaba ari wowe ubigisha ukabirindira wewe ubwawe. Mwami wanje Mana yanje ndategereje kugira neza kwawe. Sintirigana simbi nyuma y'ijambo wavuze nyaguhoraho kuko ni ijambo riraheje kubimbwira ko atajambo wivugiye wewe ribura ububasha. Mariya yaragize rimukorera igitangaza byara umwana w'umuntu nkuko wabivuze kubw'ubushobozi bwa MW'IMW'IRI. Uri iyo Mana nyene nturahinduka. Ni uri iyo Mana nyene. Haleluya. Nico gituma mwami Imana abana b'Imana dukwiye gukomera tukizera tugakomereshwa n'amajambo dusoma muri Bibiliya kuko nta jambo na rimwe wavuze atari iryo kuri. Nta ryanditswe muri kino gitabo atari iryo kuri.
reka rero abana b'Imana bizere, ndizera mukunzi mwiza kwabanje bose bazokizwa, kuvuga ngo nihagira umwe akumenya mu muryango n'abandi bazokwezwa kubwuyo. Ndaguhimbaza ku mugabo wanje yejejwe mwami Imana, haleluya, kuko uri Imana itabesha, uri Imana iri inyuma y'ijambo ryayo, haleluya, kandi nta jambo ryawe ribura ububasha bwo gukiza no kubohora mwami. Kiza kandi ubohore bose bakwizere bose mwami, nukuri ndabinjiza mu bwami bw'Imana, ndabinjiza mu masezerano yawe nyaguhoraho, kuko nzi neza ko ibyo haleluya ivyo wavuze byose ubikora, ko nta na kimwe kikuzibira, nta na kimwe kikubuza gucikana isezerano ryawe. Jewe ndizeye mwami Imana ko atajambo na rimwe mwami Imana amasezerano wasezeranije nta na rimwe ntazobonesha ya maso, kiretse ari jewe ndabivuye, ariko ndisabira inkomezi zawe, ndisabira mwami Imana kwizera gusumba uko nahora, nizera ijambo ryawe mwami. Konsenga nikonsengera bene data bose mukunzi mwiza bari barambiwe n'ibihe by'amageragezwa, bari barambiwe, ariko ndabasabira gukomera no gukomezwa n'ijambo ryawe nyaguhoraho. Nta wakwizeye yigeze amaramara, nta wagukoreye yikoreye amaboko, nta mavi yagupfukamiye azokwigera amaramara. Oyaye mukunzi mwiza, na Dawidi yarabivuze neza ngo nari umusore none ndashaje, sinigeze mbonaho umugorotsi, ariko canke ngo urubyaro rwiwe rusabirize. Ndaguhimbaza ko abana bacu batazosabiriza, ko n'abanyamugisha bari munsi y'isezerano ry'Imana. Ndatangariza umwasi, ndamubwira ko atabubasha nta bushobozi afise ku bana banye, nta bubasha afise ku bana b'abagorotsi. Oya abana b'abagorotsi bararinzwe, kandi haleluya, ijambo ry'Imana riravuga neza ko batazobimiriza, ariko bazobimitwe, bazokwamamaza ubukuru bw'Imana yacu, bavuga neza yawe nyagora. Rigitangaza, urera kandi uragororotse, urumva kandi urabona, ukora ibitangaza ukabikorera abana bawe buri munsi. Erega twama mu bitangaza byawe wa Mana we. Mbega iyo tutaba tugufise ubona byogenda gute? Ariko turagufise, twaraguhawe. Uri umuvyeyi mwiza dukunda kandi atwitwararika, uri umuvyeyi mwiza akunda abacu kandi abagwanira intambara z'uburyo bwose. Mbega urukundo rw'Imana, umuririmbyi niwe yabivuze neza ngo urukundo rw'Imana rusumba ukwezi rugasumba n'izuba, ngo kandi n'ikuzimu rugerayo. Twararubonye ruzura razara amaze iminsi 4 mumva bamuzima, twararubonye rusanga wa muntu yari ku kidengeri amaze imyaka 38. Urukundo rwari imbaraga zawe umukunzi mwiza ziramukiza, yikoreye ikirago ciwe arataha. Twarabonye urukundo rwawe mwami, ruzura wa mwana we nayini, umuvyeyi asubira kugirirwa neza yakira umwana wiwe. Wonanirwa n'ikiganya guhoraho, wonanirwa niki? Abakirimwe mwemu y'abazima ivyizigiro biracariho. Haleluya, ngo naho igiti yo niwe yavuze ngo naho igiti cocibwa ngo hasigaye imizi kicumva amazi cyosubira kigatoha. Uyu munsi hari byaciwe mwami, hari byaciwe mu miryango yacu, hari byaciwe mu gihugu, hari byaciwe impande zose mukunzi mwiza, ariko haracariho isezerano ryawe nyaguhoraho, ko n'uwo mwami abana bawe bosenga bakizera Imana bakarangamiza mu ijuru, ivyapfuye byose byozuka, ivyapfuye byosubira kugira ubuzima. Haleluya, reka imitima y'abana b'Imana ikanguke, bareke gucika intege, bareke no kwiba no kwihebura, kuko dufite Imana n'inyuma ya zeri ikora, n'inyuma ya zeri hindura ibintu bigasubira n'ubuzima. Mana ndagushima kandi ndagukunda, uri umwizigirwa kandi uri umuvyeyi mwiza, agirira neza abamwambaza n'abamutabaza. Reka mwami Imana bose bacitse intege yo basubire mu nkomezi zawe, mwasubire bunamure amaso yawe, yunamure kw'ijuru. Dawidi niwe yavuze ngo nunamure amaso yanje ku misozi, ngo mbe gutabagwa kwanje kuzoba kubaremye ijuru n'isi, ngo ntazokundira ku birenge byanje bitirimuka. Oyaye mwami, nuzokunda ku birenge by'abayera bitirimuka. Oyaye mukunzi mwiza, kandi witeguye gukora no gutabara. Uragahezagirwa, uri umuvyeyi mwiza, uragahezagirwa, uri umutabazi mwiza. Ushimagizwe mwami kuri kugikogwa. Abariko baragusenga bose mwami urabumva kandi urababona, uri kuri imvura y'umugisha ku buzima bwabo mwami. Wihutisha amasezerano yawe, ushitse ibyo wavuze n'ibyo utegurira abana bawe mwami. Ndiye kwingize ngo ushiremo acceleration ku masezerano wadusezerana, ushitse ibyo wavuze mwami. Uyu mwaka tuze tuwimbure, tuze tubone mwibyiza, tuze duhindurirwa amazina. Uzobukoze wa Mana, uduhindurira amateka. Ivyo byose urabishoboye, kandi ni nawe umugambi wawe ufitiye abana bawe. Data ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icyubahiro cyose kibi cyawe, ni mu izina rya Kristo Yesu umwami wanje senze nizeye ko vyumvise. Amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.